Nongere mbasuze kandi ikaze muri gahunda z'amakuru yacu mbabwire ko icyo u Rwanda ruvuga ku mwanzuro w'urukiko uvuga ko rudatekanye byo kwakira abimukira mu Rwanda baturutse mu gihugu cy'Ubwongereza. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yagize ikibazo ku mwanzuro w'urukiko rwo mu Bwongereza wagaragaje ko u Rwanda nk'igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abimukira. Kuri wa kane tariki 29 Kamena nibwo urukiko rw'ubujurire rw'i Londres mu Bwongereza rwaburijemo gahunda ya kiriya gihugu yo kohereza mu Rwanda abimukira n'abasaba ubuhungiro nyuma yo kwanzura ko utemewe n'amategeko. N'umwanzuro wafashwe mu gihe mu Kuboza mwaka ushize urukiko rukuru rwo mu Bwongereza rwari rwavuze ko uriya mugambi ukurikije amategeko. Umucamanza Ian Barnett ubwo yasomaga uriya mwanzuro w'urukiko yavuze ko abacamanza basanze u Rwanda si igihugu cya gatatu gitekanye cyo koherezamo abimukira nk'uko yabivuze. Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo yasohoye ivuga ko uriya mwanzuro yavuze ko yagize ikibazo ku kuvuga ko u Rwanda atari igihugu gitekanye ku buryo rwakwakira abimukira. Iti nubwo uyu ari umwanzuro w'inkiko zo mu Bwongereza dufite ikibazo ati ku mwanzuro ko u Rwanda atari igihugu gitekanye ku buryo cyakwakira abasaba ubuhungiro n'impunzi. Iri tangazo rikomeza rivuga ko u Rwanda ni kimwe mu bihugu bitekanye kurusha ibindi ku isi kandi rwemejwe na UNHCR n'izindi nzego mpuzamahanga kuba ntangarugero mu kwakira impunzi. Guverinoma by'umwihariko rero yagaragaje ko igira uruhare rufatika mu guhangana n'ingaruka z'ikibazo cy'abimukira ku isi bijyanye no kuba abanyarwanda bazi icyo bisobanuye, gahunda ati iwanyu yo gukora ubuzima bushya mu kindi gihugu. Yunzemo iti nka sosiyete na leta ati twubatse ahantu hatekanye hakwiye ati hiyubashye ati hatuma abimukira n'impunzi bagira uburenganzira bamwe ati n'amahirwe nk'abanyarwanda ati buri wese kandi wimuriwe hano muri ubwo bufatanye azungukira muri ibi bintu. Kuri ubu byitezwe ko urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza ari rwo rugomba gutanga umwanzuro wa nyuma w'uko gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda yemeye cyangwa se ikaba itemewe. U Rwanda ku ruhande rwarwo ruvuga ko rukiteguye gutuma amasezerano y'ubufatanye rwasinyanye n'Ubwongereza ashyirwa mu bikorwa. Ruvuga kandi ko mu gihe bariya bimukira bazaba baje rwiteguye kubakira ndetse no kubaha ubufasha bazakenera kugira ngo batangire ubuzima bushya mu Rwanda. Mu yandi makuru, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Musenyeri mukuru wa Lumumbashi asanga Tshisekedi akwiye kwikiza abantu bamukikije mu gihe umubano ukomeje kuzamo igitotsi hagati y'abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Kiliziya Gatolika. Arkiyepiskopi wa Lumumbashi witwa Fulgence Muteba Mugaru yashinje ubuyobozi gushakisha uwo bagerekaho amakosa y'ibibazo biri mu gihugu. Muri iki kiganiro yagiranye na Jeune Afrique ku itariki 20 Kamena, Musenyeri Fulgence Muteba Mugaru yashimangiye ko Kiliziya atari umufatabikorwa batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se umwanzi w'ubutegetsi, ariko ngo ku rundi ruhande Perezida wa Kongo asa nkaho akikijwe n'abantu babi. Ati nzi neza ko umurimo we no kuvuga Tshisekedi utoroshye ati kandi ntabwo ndi mu mwanya wo kumwigisha, arimo gukora uko ashoboye, ariko ndicuza kuba abantu yashyize mu butegetsi bwe batarigeze bafata ingamba mu nyungu z'abanyekongo. Ati mu bamwegereye benshi ati bahisemo kurwanya indangagaciro, ati mu buryo bumwe ati niwe wishyura ikiguzi. Avuga Perezida Tshisekedi kugira ngo yinjire mu mateka ya Kongo agomba gukina umukino wa demokarasi utaryarya kandi w'ukuri wubaha amahame remezo yo kugendera ku mategeko kandi agategura amatora mu bwisanzure yizewe mu mucyo kandi ahuriweho na bose, afite inyungu zose ati zo kwigobotora izo lobby ati z'abapastori hamwe n'abatekamutwe bafite inyota y'amafaranga bamukikije, uhereye ku bayobozi bo mu bwoko bwe ndetse no mu ishyaka rya UDPS kugeza ubu batesheje agaciro isura ye. Yabajijwe kandi icyo asubiza ishyaka UDPS riri ku butegetsi iyo rishinja Kiliziya Gatolika gushyira abatavuga rumwe mu butegetsi. Hanyuma yagize ati itorero ntawe riri inyuma, ati rirengera gusa inyungu rusange, indangagaciro z'ubutumwa bwiza, ubutabera, amategeko, amahame ya demokarasi, cyane cyane icyubahiro ati ntagereranywa cy'umuntu. Ntabwo dukora politike ahubwo dukurikiza imyitwarire ya politike kubw'igihugu cyacu ndetse n'abagituye. Ati bahura n'ibibazo cyane. Senso ni ukuvuga inama y'abepiskopi y'igihugu ntabwo ari umufatabikorwa batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se umwanzi w'ubutegetsi. Irasaba ariko ntabwo itegeka, nubwo ububasha mu bijyanye n'imyitwarire ifite ati busobanura ishingiro ryo kuyumva ndetse no kuyubaha. Kiliziya Gatolika ntizemera ko hagira umukandida uhezwa amatora ya perezida. Musenyeri Muteba Mugaru yabajijwe impamvu Kiliziya Gatolika idashyigikiye itegeko ryitiriwe Tiani riteganya ko imirimo ikomeye igomba guhabwa
abantu bavutse ku babyeyi bombi b'abanyekongo. Yasubije agira ati ni ukubera ko ari akaga cyane, ati iraheza mu buryo bw'akarengane, ati igice cy'abaturage rirabangamiye ati ubumwe bw'igihugu kandi riratwara imbuto n'amakimbirane y'ahazaza. Amerika itangaza ko imigumuko y'abacangero b'abarwanyi bo mu murwi wa Wagner bahatswe gutera umurwa mukuru w'Uburusiya Moscow kuwa gatandatu w'indwi iheze yerekana ibibazo bikomeye vyugarije uburongozi bw'Uburusiya, igisirikare cabwo na politike yabwo mu kiringo c'imyaka irenga 20. Vladimir Putin amaze ari president w'Uburusiya. Mu kiganiro 18 ca televiziyo y'abanyamerika ABC, umushikiranganje ajije imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner bisize muri kabaza kicatumye Uburusiya butanguza intambara muri Ukraine. Kuri televiziyo ABC mu majambo yiwe Blinken yagize ati intambara yo muri Ukraine yabaye umukenyuro utekurukanye Putin mu bisata byinshi nkoramutima birimwe ivy'ubutunzi, ivya gisirikare, imigenderanire n'ibindi bihugu n'ibindi bitandukanye. Hagiye gukurikira iki biragoye kuvuga, ariko sinibaza ko bihereye aha, niko Blinken yabisiguriye ABC. Abarwanyi b'abacangero mu murwi Wagner bavuye mu karere ka Lipsk kari ku birometero 400 by'umurwa mukuru w'Uburusiya, bari binjiyemo kuwa gatandatu bavuga ko bashaka gutera umurwa mukuru w'Uburusiya Moscow, inyuma y'uko president w'Uburusiya Vladimir Putin yemeye ko gutwara uwo murwi wa Wagner n'abarwanyi bagize uwo murwi batazokurikiranwa ku vyaha byo guhemuka yari yabagirije. Prigozhin atwara Wagner ntibiramenyekana ko arashika muri Belarusiya, yemeye kumuha ubuhungiro biciye mu biganiro vyabaye hagati yiwe n'abategetsi b'ico gihugu. Prigozhin atwara Wagner yahoze ari inshuti magara ya Putin. Abarwanyi b'abacangero bo mu murwi wa Wagner atwara barafatanije n'ingabo z'Uburusiya mu ntambara zirimo muri Ukraine. Haize imisi ariko hari cuka kibi hagati yabo n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Umugwi wa Wagner umaze imisi unebagura uko igisirikare c'Uburusiya citwara ku rubuga mu rugamba barimwo muri Ukraine. Uburusiya bwavuze ko abarwanyi ba Wagner batari mu bagumutse bashobora kwemererwa gusinya amasezerano abemerera kubandanya barwanira ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken akayavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner bushobora gufasha Ukraine mu rugamba ihanganyemwo n'Uburusiya. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, umurwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu ruriko uvuga rumwe na Eklezia Katolika hamwe n'abatavuga rumwe na leta ku matora rusangi ategekanijwe igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Martin Fayulu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo mu nama yaraye agiriye Kinshasa yavuze ko atazoja mu matora, avuga ko azoba yuzuye utunenge. Fayulu yagize ati sinanse kuja mu matora, ariko sinshaka kwitabira amatora arimwo amanyanga. Inama Fayulu yavugiyemwo aya majambo byari bitegekanijwe ko yitabirwa n'abandi bakuru b'imigambwe itatu ikomeye mu itavuga rumwe na leta ya Kongo, barimo Moise Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga. Naho hari abanywanyi biyo migambwe baje muri iyo nama yabereye Kinshasa, bo ntibigeze bahahonyoza ikirenge. Mu ndwi iheze inama nkuru ya Episkopi Katolika ba Kongo nayo yari yavuze ko atacize rifise kwitunganywa ry'amatora yo mu mpera z'uno mwaka muri Kongo. Abepiskopi Katolika ba Kongo mu burorero batanze bubatuma kutizera itunganywa ry'ayo matora harimo ukurabuza imyerekano y'abatavuga rumwe na leta, ukubuza umwidegemvyo abatavuga rumwe na leta, ubutungane bukorera mu kwaha kwa leta no guhagarika abatandukanye bidaciye mu mategeko. President wa Kongo Felix Tshisekedi yishura ku mpungenge z'abungere ba Eklezia Katolika muri Kongo. Mu ijambo yavugiye mu isabukuru y'imyaka 25 Musenyeri w'igisagara ca Mbujimayi amaze mu mabanga y'ubwepiskopi yavuze ko leta na Eklezia Katolika babwirizwa gukorana, agira ati hari bamwe muri mwebwe bafashe ingendo iteye ubwoba ishobora kuzoducanishamwo, sinzigera nihanganira iyo ngendo. Denis Kadima atwara umurwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu muri Kongo nawe ahumuriza abafise amakenga, arizeza ko amatora yo ku mukwa 12 uno mwaka azogenda neza. Yavuze ko mu minsi iri imbere atekanya gukorana inama n'abakuru b'imigambwe cyane cyane itavuga rumwe n'ubutegetsi. Yabasavye kwizera uwo murwi bakazowurimburira mu vy'uzokora hakutega imisi.
Igitero c'indege caraye kigabwe mu isoko idandarizwamo imboga mu manuko bushira uburengero bwa Syria cahitanye abantu 10 abaharanira agateka kazina muntu muri Syria bavuze ko abarenga 30 bakomerekeye muri ico gitero biteze ko ibitigiri vy'abakiguyemwo vyongera kuko bakomeretse hoba harimwo abasandavye bakimara gushikanwa kwa muganga. Ishamwe Observatoire Syrien des droits de l'homme rifise icicaro mu Bwongereza rikaba rikurikiranirana hafi vya Syria n'abaharanira agateka kazina muntu batandukanye bavuze ko igitero cejo kwa Mungu cagabwe n'Uburusiya bufatwa nka somambike wa President Bashar Assad. Isoko y'imboga yatewe isumirwamwo n'abantu benshi iri mu gisagara ca Jisr al-Shugur kiri mu minwe y'abatavuganwe na President wa Syria. Ico gisagara gihana imbibe na Turukiya. Yaba Uburusiya yaba Syria nta ruhande na rumwe ruragira ico ruvuga kuri iki igitero. Urakoze Diane ni nahazwe mu komeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi iri ku mirongo migufi